Ubuserukizi bukuru bw'Uburundi mu ntara ya Kigoma yo mu gihugu ca Tanzania buguriye icese kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 14 Kigarama inyubakwa yabwo igeretse kabiri yitiriwe umubano mwiza ugirana imwema mu rurimi rw'igiswahili. Ibirori vyo kwinjira icese iyo nyubakwa bikaba vyari vyatewe iteka n'umunyamabanga ntayegayezwa mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimwo imigenderanire n'ayandi makungu. Bashikako Ferdinand mu ijambo yashikirije yamenyesheje ko iyo nyubakwa kibaye ikimenyetso c'imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'igihugu ca Tanzania. Ikimenyetso c'uko imigenderanire y'u Burundi na Tanzania yifashe neza. Intumbero ya ugirana imwema nukugira ngo abarundi n'abatanzania nkuko dusangiye umupaka twame dufise imigenderanire myiza dukomeze ubucuti hanyuma tugiye gukomeza ubucuti na cane twibande ku mutekano hagati yacu ntagire uwuhungabanya hakurya mu Burundi canke aha turi muri Tanzania. Rero izo nama tugeze ku mwaka wa 20 aho izo nama zagiye ziba ngira ngo mwarabonye mwebwe nyene yuko umutekano hagati ya Tanzania n'u Burundi wagumye wifashe neza. Rero vyavuye kuri izo nama ziri hagati y'abarongoye intara zo mu Burundi zegereye umupaka wa Tanzania hamwe n'abarongoye intara yo muri Tanzania yegeye umupaka wo mu Burundi. Nibijanye no gukomeza umutekano hamwe no kubana neza kwa bene gihugu b'ibihugu vyacu bibiri. Nayo ku kibazo kijanye n'abarundi bo bagira ingorane mu gihe binjiye canke basohotse igihugu ca Tanzania, Jeremy Kekenwa aserukira Burundi mu ntara ya Kigoma amenyesha ko ari kimwe mu bibazo ubwo buserukizi bwama bwitwararika na ntaryo, ariko naho biruko abenshi binjira batagira ibibaranga ababifise nabo bakarenga imbibe n'ikiringo vyumvikanywe ko ibibazo bene ivyo twama twabivugiye mu nama za ugirani mwema, ariko kandi no ku munsi twama twabivuganye n'indongozi zitandukanye hano ikigoma. Ikibazo ahanini c'abarundi bagira ingorane ahanini kiva ku kubera abinjira mu gihugu ca Tanzania badafise impapuro zangombwa zibaha uburenganzira bwo kwinjira mu kindi gihugu z'inzira. Ingorane rero abarundi benshi barinjira izo mpapuro batazifisa, ariko hagati rero y'u Burundi na Tanzania na cane hagati y'intara ya Kigoma n'intara zo mu Burundi bihana imbibe barumvikanye barashiraho urupapuro rwa ugirana mwema ngo bise ugw'imigenderanire ugw'imibano myiza. Ubwo rupapuro rero ruratangwa, ariko rero abarundi benshi cyane bararutora, hanyuma ugasanga aho kubahiriza ca kiringo c'indwi zibiri baciye bamara amezi 3, 4, 5 umwaka, mbere ugasanga batanguye n'ukora ubuzi bahembwa. Amategeko rero y'igihugu avuga yuko kugira ngo umunyamahanga ashobore gukora akazi ahembwa ategerezwa kubanza kuba abifitiye uburenganzira. Umwihwezo rero indongozi ubutegetsi bwa Tanzania bwagize bwasanze benshi mu bakoresha ubwo iyo murekarengane ya ugirana mwema baca bajana kure bakarengana n'intara ya Kigoma bakamarayo n'amezi, mbere hari n'abamarayo n'imyaka. Hama rero ubutegetsi bwa Tanzania buti reka mu kurindira yuko urupapuro rubaha uburenganzira bwo gushika kure ruboneka tube turasubira kuri ivyo twari twashise ku bwa mbere no kuvuga vya birometero 10, ariko kandi tugumizeho zandwi zibiri. Ubu rero niko biri vyavuye ku kubera abantu benshi bagiye kure bakoresha ukutariko
ubwo rupapuro murekarengane ububasha bwatanga. Ariko turi mu biganiro nk'uko nababwiye, ubushikiranganje bwacu bubijejwe ndabivuga uko bwarakoze ibikenewe, turindiriye yuko ubwo rupapuro murekarengane rw'amezi 3 rumara amezi 3 kandi rushobora gutuma umuntu ashika kure ruboneka. Tubamenyeshe ko iyo nyubakwa y'ubuserukizi yinjiwe ku mugaragaro, igizwe n'inzu z'ibiro hamwe n'uburaro, yatwaye uburyo bugera ku miliyaridi 2 z'amafaranga y'u Burundi, ikaba yubatswe mu kiringo c'amezi 12 gusa.